Mwaramutse neza abanywanyi b'ibiganiro vyacu aho muherereye hose hirya no hino kw'isi, ndabifuriza kumererwa neza cane, ndabifuriza igitondo ciza co kuri uyu wa gatanu kw'itariki 16 Myandagaro umwaka wa 2024. Ndonye ndabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro vyacu, amakuru akomeje kugenda avugwa cane cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ku mugabane wa Afrika, nyine mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino kw'isi. Ndabahaye ikaze mwese rero, dore ingingo nkuru turaza kugenda twibandaho mu kiganiro cacu. Amakuru ya mbere hakomeje kugenda avugwa nayo mumenyesha makuru wari warafunzwe nga mu gihugu c'u Burundi akaza gufungwa avuye mu Rwanda, nkuko nyine amakuru dufise akomeza kugenda adushikaho nyine, ariko ubu nyine nyuma y'igihe kinini cyane akaba yamaze kuba yohabwa imbabazi na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Ibi ariko bibaye mu gihe abatari bakeya bamaze imisi bakora ubuvugizi, ndetse natwe n'abamenyesha makuru bose nga mu gihugu c'u Burundi bakaba bari bamaze imisi bavuga yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye amwe mu bategetsi bari gukoresha igitugu ndetse no kugerageza kwica nabi abatavuga rumwe niwe, ndetse no kurenganya abantu bagiye batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi. Abendi babishingira ku buzima General Arigiyonge Bunyoni akomeje kugenda aba mu mwibohero, ndetse abandi bagakomeza kugenda bavuga yuko imbonerakure ndetse n'abandi bagiye batandukanye bakora amatohoza nga mu gihugu c'u Burundi ari bamwe mu bantu bakomeza kugenda bahutaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Imbuga nyinshi zigiye zitandukanye rero zarahagurutse, imiryango igiye itandukanye maze irahaguruka izamura ijwi ryayo, bituma General Neva asa n'ucanganyikiwe maze aza gukora ikintu cyatangaje benshi, ubwo nyine uyu mumenyesha makuru yabashaga kuba yofungurwa cyangwa se yorekura. Nkuko bikomeje kugenda bigarukaho rero akaba yohawe imbabazi, abenshi bakaba batanguye kugenda bavuga yuko rero na General Guillaume Bunyoni ashobora kuba yohabwa imbabazi, ariko kandi ibi nabyo birasa naho bigoye kubera yuko uyu mugabo nyine asa n'uregwa ibyaha byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone bikaba binavugwa yuko yaba akomeje kugenda agirirwa nabi mwibohero aho afungiye. Ariko nanone bivugwa yuko rero bamwe mu bantu basanzwe baharanira uburenganzira bwa muntu canke agateka kazi na muntu nga mu gihugu c'u Burundi ndetse nano ku mugabane wa Afrika n'Uburaya hose biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kugenda batabariza abarundi bari mu kaga, ndetse bakomeze kugenda bagerageza kuba bo bashakira ubuvugizi mu rwego kugira ngo nabo babashe kuba bogira ico bageraho canke icyo babona muri rusange. Turaza kugaruka kandi kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa canke bikomeje kugenda biratangazwa ku ntambara ikomeje kubera ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Gushika none abantu benshi baje kugenda bapfa ndetse abandi barakomereka, nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira nyine abivuga, nyuma y'urugamba rukomeye cyane rwongeye kugenda rurahuza impande zombi, nk'uko amakuru dufise akomeza kugenda adushikiraho nyine. Abagera kuri 16 bapfiriye mu ngwano yahuje umwari M23 ndetse na FARDC, harimo n'abatwikiwe mu modoka, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Ni ibitero bikomeye cyane kandi byari birimwo n'abawazarendo n'abandi bagiye batandukanye basanzwe barakorana na leta ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kureba nyine uko bakwisubiza ibice byamaze kugenda byigarurirwa n'uyu muhari wa M23. Icakora nubwo bakomeje kugenda bagerageza kuyotsa igitutu, biragoye kubera yuko nyine uyu muhari usa n'ufise imbaraga, ndetse abasesenguzi banagaragaza neza yuko Tshisekedi asa n'uwibesheho kuri iyi nshuro cyane, yuko ukomeje kugenda uramusha imbaraga ku rwego rwo hejuru, ariko abandi bakanavuga yuko nyine uri kurwanira uburenganzira bwabo. Icakuri ibi ntago ariko bibonwa n'abanyapolitike ngaha mu gihugu ca Kongo, aho bavuga yuko ari ikindi gihugu co bashobora bateye. Naho mu gihugu c'ababanyi cy'u Rwanda, RDF ni igisirikare gikuru c'ico gihugu, kikaba kiri kwandika bifuza kujya mu gisirikare mu rwego rw'inkeragutabara. Ibi byose kandi n'andi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino kw'isi niyo tugiye kugarukaho muri aya masaha. Ndabaramukije mwese aho muherereye hose hirya no hino kw'isi, ndabifuriza kumererwa neza, ndabifuriza amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikira bari ngaha
muri iki gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Ndabifuriza kumererwa neza cane, ndababwira ngo mubahe muronke kandi Uwiteka akomeze kugenda abagirira neza cane. Abadukurikira kandi mukomeje kugenda muherera mu bice bigiye bitandukanye mu bihugu bisanzwe ari iby'abaturanyi, ndabifuriza kumererwa neza cane, ndabifuriza amahoro y'Imana cane, babwira ngo mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Abadukurikira muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mboneshakure yacu, iyi ni imboneshakure imwe rudende ibasha kubandanya kubagezaho amakuru agiye atandukanye bakomeye cane ariko aravugwa hirya no hino mu isi. Tubagezaho amakuru adafise ivumbi namba, aho tuba twayateguye twifashishije abamenyesha amakuru ndetse abasanzwe banafise uburambe ndetse bafise ubuhanga mu gutohoza amakuru hirya no hino ku isi. Ibintu biba turiyo ndetse no mu gihe byarangiye, ndetse akaba ariyo mpamvu uba ubutegetswe kuba ubana natwe 5 kuri 5 kugira ngo ubashe kuba wakurikira nyine ibiganiro byacu. Byonda handitse sabone nyine kugira ngo ucurabana natwe 5 kuri 5, ubishyira ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo tubashe kuba twoja tubana umunsi ku munsi. Ndabahaye ikaze mwese, katuyatangure nga mu gihugu c'u Burundi aho ibintu bikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera. Nyuma yuko rero bamwe mu batavuga rumwe na leta yemwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye harimo urongoye umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD bari bakomeje kugenda botsa igitutu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse bakaba bari bamaze iminsi bamuzengereza, bivuga yuko yoba yafashe ikemezo cyamaze gushimwa n'abatari bakeya baba abanyagihugu bari imbere nga mu gihugu cacu ndetse n'abandi baherereye hirya no hino ku isi, nyuma yuko yaje kugenda afungura Floriane Irangabiye, umumenyesha makuru nyine yamaze kuba yohabwa imbabazi. Nyuma yuko rero bamwe mu bandi bantu bagiye bafungwa nga mu gihugu c'u Burundi bazira amaherere n'abandi bagiye batandukanye nka General Ari Guillaume Bunyoni ukomeje kugenda arafatwa nabi, ndetse n'abandi bagiye batandukanye n'abandi bariko banyuruzwa umunsi ku munsi nga muri iki gihugu, ariko kandi bamwe mu miryango igiye itandukanye iharanira agateka ka zina muntu ikaba ikomeje kugenda ihaguruka ndetse ivuga yuko kuba yarekuwe uyu mumenyesha makuru ariko ubw'imbaraga zabo, ndavuga yuko rero bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo n'abandi basigaye bagombe bazafungurwe. Bivugwa yuko rero nyirico Evariste Ndayishimiye ngo yaba ari kotswa igitutu, maze bamwe mu bamwegereye bavuga yuko nyine ngo bamubwira yuko byoba ari byiza mu gihe yotangura gutanga imbabazi mu rwego rwo kugira ngo abanyagihugu bamwisangemo banamwisanzureho, mu rwego rwo kugira ngo najya kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu yindi manda nyine azabashe kuba yoba yarabigaruriye mu mitima yabo. Umumenyesha makuru Floriane Irangabiye yari ikimenyetso gihambaye c'intwaro ya Ryongora duhure iri mu Burundi nyine, yari yahagaritswe n'iperereza ku itariki ya 30 Myandagano mu mwaka wa 2022. Iperereza ntiryigeze rishobora kwerekana icaha yakoze, ryamusambirije rero ku bintu by'agacamutwe bitigeze binavugwa. Mu nyuma rero muri sentare iperereza ryanagerageje kumusinyisha ku ngufu dosiye atazi. Floriane ararahira gusinya atabonye ibiri muri iyo dosiye nyine. Muri ubwo butwari rero Floriane yakijije benshi kubera iyo dosiye yoba yari yo kwambika ibara abandi benshi cyane nga mu gihugu c'u Burundi, aho leta ya General Neva ikomeje kugenda yagirizwa kuko iri gukora akamaramaza, iri kugenda igerageza guhonyora ubuzima bw'umuntu, ndetse ikomeje kugenda ishinzwe ibyaha bigiye bitandukanye no kwica abatari bakeya. Ashitse imbere muri sentare, Floriane Irangabiye ntiyigeze akurikiranwa ku byo yabajijwe mu iperereza, ahubwo parikwete yadukanye ibindi byaha bitagira ifatiro na ritoya. Abacamanza bamukatiye umunyururu bonyine bariyemerera yuko ingingo yavuye ahandi, babonye urubanza ruza rwanditse barasinya kubw'abacamanza. Floriane rero yari uwo kurekurwa gusa, niko kumushiraho icaha kidasiguritse neza mu gitabo mpanabyaha c'u Burundi. Perezida Ndayishimiye rero yaraye afashe ingingo irekura Floriane Irangabiye nk'uko ariyo makuru akomeje kugenda aranavugwa. Nyuma yuko yaramaze kurekurwa, banasabye yuko General Ari Guillaume Bunyoni nawe yorekurwa agaca ahabwa ikigongwe mu rwego kugira ngo agaruke mu isosiyete y'u Burundi. Mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/144 ryo ku itariki 14 Myandagaro
mu mwaka wa 2024 perezida nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yatangaje yuko akuyeho ibihano byose Remisi de Perrine Totale biri kuri Florian Irangabiye. Ubu ngubu ni ububasha rero ubu ngubu ni ububasha nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ubu ni ububasha nyine umukuru w'igihugu asanganywe mu gihe umunyororo nyine yarangije inzira zose zinyungurizamo cyangwa se abasha kuba yonyuzwamo. So bwa mbere perezida Evariste Ndayishimiye akoresheje ubwo bubasha ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2020, perezida Evariste Ndayishimiye yarakoresheje ubwo bubasha kubamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu Burundi bari bamaze imisi ishika kuri 430 bapfungiwe ubusa. Ingendo iriko iramenyerwa rero hano si iyindi gupfungira ubusa umumenyesha makuru canke uharanira agateka kazi na muntu amasenare akamurenganya izuba riva. Amashiramwe rero n'amakungu bagasemerera, hanyuma mu kiringo kiri hagati y'umwaka ndetse n'imyaka ishika kuri 4 ubutegetsi bukinga nk'umutima mwiza iheza igahimbazwa mw'isi yose. Hamwe rero bica mu ngingo y'umukuru w'igihugu abamenyesha makuru ba Iwacu, umumenyesha makuru Florian Irangabiye, ahandi bica mu ngingo z'abasenare cane mu gisata ca gasambura manza kuko bikomeje kugenda bigaragara. No kuvuga rero ubutegetsi bwo nyine burarenganya umuntu icetse bukongera bukarondera guhimbazwa ngo bwamurekuye inyuma y'imyaka y'akarenganyo ingana gutyo. Kuko rero abantu bakomeza kugenda bivugwa, bamwe batanguye kugenda bavuga yuko uyu Florian Irangabiye ari umwe mu bantu b'intwari zikomeye cyane mu myaka ishika kuri 2 amaze mu munyururu. Rero uyu mukenyezi yarabaye intwari idasanzwe, hari byinshi yakoze bitavuzwe, si nkekeranya yuko rero hari abanyororo benshi bahorana bazumva umwengo babatwaye umubyeyi inyifato Florian Irangabiye yagize mu munyururu. Rero benshi barayizi ku bantu bashika kuri 2 gusa bakaba ari bo batangwe ubuhamya. Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ni umushinga amateka, Fabriane Banciryanino nawe rero numwe mu bantu batanze ubuhamya. Abantu mu bihe by'amagorwa rero yabo berekana umutima wo kutitaho ibyabo nyabura bakitwararika amagorwa yabo bari kumwe si benshi cyane mu isi. Florian Irangabiye yagize kudahemukira abandi mu kwanga gusinya iby'iperereza ryamutegetse, yongera yitaho ubuzima bw'abagenzi biwe mu munyururu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye afashe iyi ngingo nziza, bamwe batanguye kugenda baramushimira bati tumusabye kurekura n'izindi nzirakarengane nyinshi cyane. Intwaro yiwe iboshe ku gahotoro nk'uko bikomeje kugenda bivuga. Turamusabye rero, bamwe bagize bati turamusabye ko yorekura abantu bose bajeje iminyururu bakatiwe na sentare. Ntibishobora kumvikana ingene umuntu aheza umunyururu akongera akamara iyindi myaka apfunzwe. Akarorero dukunze rero kugarukaho ni Koloneli Diodoni Dushimagize batazira gangi agira akwize imyaka ishika kuri 3 mwibohero rya Bubanza yarahejeje umunyururu akandi nta caha kigaragara afise. Bati turasabye arekugwe umumenyesha makuru Sandra Muhoza afungiwe ubusa. Sandra Muhoza yafashwe anyurujwe muri Ndamukiza iheze mu kibanza yari yahamagawemo nyine nk'umumenyesha makuru. Imana yatabaye ku munota wa nyuma mu gihe Sandra Muhoza yari yamenyeshejwe ko aza kwicwa. Nta caha na kimwe Sandra yakoze. Ntituzi rero ko nawe bazomurindiriza imyaka. Imanza rero z'akarenganyo hama akabona guhabwa ikigonge canga se imbabazi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bati turasabye kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yarekure abantu bose bapfungiwe kuba biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, kuko rero na sentare ya Afurika y'ubuseruko yemeza yuko ico kiringo cahonyoye ibwirizwa nshinga. Bati turasabye arekugwe indiri z'abanywanyi ba CNL bapfungiwe ubusa.
birateye isoni kubona imyaka ishika kuri 10 igira ikwiye Christine Butoyi afunzwe ataburana yagirizwa icaha bizwi neza ko atakoze kandi bizwi ko agwaye mu mutwe. Nyiricubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko ubikoze kuri Floriane Bikore, imahazwa zose zifungurwe izisanzwe zifungiye ubusa. Bati dukeje Floriane Irangabiye n'abakomeje kumushigikira. Mupfasoni Floriane Irangabiye wabaye intwari amagogwa n'akarenganyo nibyahinduye. Bati ndaguceje cane, Imana ikwiruhura kandi ikugururire imigisha myinshi muri kazoza, ndetse nuko ukomeje kugenda ukora. Ndakeje radio Igicaniro itigeze ihagarika kuvugira Floriane Irangabiye. Ndakeje amashirahamwe y'abarundi ndetse n'amashirahamwe y'abanyamahanga ataradohotse mu gusemerera yerekana akarengane Floriane Irangabiye yakorewe. Uwo wese afise ico yakoze ngo iyi nzira akarengane irekugwe, ndamwipfuriza umugisha. Imwe mu miryango iharanira agateka kazina muntu izwi nka Fokode nga mu gihugu c'u Burundi ikomeje kugenda ikora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo ibashe kuba yotabariza abantu nga muri kino gihugu c'u Burundi nyine nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu Floriane Irangabiye rero muramwibuka yuko yotawe muri yombi avuye nga mu gihugu c'u Rwanda, nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi kandi nyuma yuko amaze kuba yorekugwa, bamwe batanguye kugenda bavuga yuko bari bakwiye no kurekura abandi bantu bagiye batandukanye barimo nka General Ari Guillaume Bunyoni. Hicakora Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ntaco yari yabasha kuba yosubiza canga se leta yiwe ibashe kuba yogira ico yishyura kubigendanye n'ibyo byose bariko baramusaba. Tugaruke muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingwano ikaze yongeye gufata indi ntera ejo haheze hagati y'umuhari wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije n'abazarendo, ingabo z'abarundi ndetse n'abandi benshi cane. Nigitero FARDC yagabye kuri M23 maze gihitana abaturage bashika kuri 16 muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi w'iteritwari Isaac Kibira yabibwiye abamenyesha makuru yuko abagwanyi bateye ibirindiro bya M23 barasa buhumyi, hanyuma rero abasivile barindwi babigwamo ndetse bivugwa yuko bamaze kugenda biyongera. Ni mu gihe abandi 9 rero baguye mu yindi ngwano ahandi muri Rucuro, aho imodoka yari itwaye abagenzi yatwitswe nabwo kandi bigashigwa kuri FARDC. Ibyo ari byo byose rero nta mugwanyi n'umwe wo muri iyi mitwe yombi avuga yuko yoba yarishwe, nta ruhare abapfuye bari bafise no muri izo ngwano. Bivugwa yuko ari ibitero bihumyi byaje kugenda byibasira ibirindiro bikomeye cyane bya M23 cyangwa se agace gasanzwe gacungerwa na M23. Iyi ngwano nanone ibaye nyamara byitwa yuko ari agahenge ko guhagarika kugwana kari kagombaga gutangura ku itariki 4 Myandagaro mu mwaka wa 2024. Kugeza ubu ngubu rero ibice bimwe na bimwe bikomeje kwigarurirwa na M23 nyuma yuko igabwaho ibitera ariko ikirwanaho, nkuko amakuru dufise akomeza kugenda adushikaho nyine cyangwa akomeza kugenda tugeraho abivuga. Andi makuru akomeje kugenda aravugwa rero, RDF n'igisirikare c'u Rwanda kikaba cyotanguye ibikorwa byo kwandika bamwe mu bantu bifuza kwinjira mu bijejwe ku rwego rw'inkeragutabara. Igisirikare c'u Rwanda RDF cyatangaje yuko cyatanguye kwandika nyine abashaka kwinjira mu ngabo z'inkeragutabara. Rimwe mu mashami yacyo 4 byatangiye rero kwandika ku itariki 14 mu mwaka wa 2024, bikaba bizosozwa ku itariki 19. Hakurikijwe rero itegeko rigenga RDF, ingabo z'inkeragutabara zigizwe n'abasirikare bari ku kazi bakora igihe cyose ndetse n'abandi bakora igihe gito cyane ariko bashobora guhamagagwa ku mirimo yabo igihe cyose bibaye ngombwa. Abemerewe gusaba rero barimo abafise impamyabumenyi ihanitse mu buvuzi, ubwubatsi ndetse n'amategeko, ndetse n'abarangije amashuri yisumbuye ndetse na tekinike ibizwi nka IPRC.
ubusabe butangwa ku rwego rw'umurenge n'akarere. Ibizamini byo kujonjora bikaba bizakorwa ku rwego rw'akarere kuva ku itariki 19 Nyandagaro mu mwaka wa 2024 kugeza ku itariki ya 3 Nzeri nk'uko RDF yakomeje kugenda irabitangaza mu itangazo yashyize ahagaragara nyine nk'uko bo bitangaje ahangaho mu gihugu cy'u Rwanda nyine. Abakandida bagomba kuba bafise imyaka guhera kuri 18 kugeza kuri 28. Abakandida ngo bafise amashuri yisumbuye bagomba kuba bafise imyaka 18 kugeza kuri 25. Abize amashuri y'ubumenyi ngiro IPRC bagomba kuba bafise hagati y'imyaka 18 gushika kuri 26. Ku bafise impamyabumenyi ihanitse mu buvuzi, ubwubatsi n'amategeko ntibagomba kurenza imyaka 28 y'amavuko. Abasaba bagomba kuba rero abanyarwanda bafise ubuzima buzira umuze kandi bafise ubushake bwo kwinjira muri RDF, aho bazakurikira imyitozo y'amezi ashika kuri 6 igabiro. Ni mu burasirazuba bw'u Rwanda nyine nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Icorezo c'ubushita kimaze kwemezwa nk'ingwara ikomeye cyane hano ku mugabane wa Afurika, ndetse binavugwa yuko harimo gutangizwa ingamba zikomeye cyane zo kuba cyo kwirindwa. Amakuru dufise akomeza kugenda haradusumira nyine nuko ubu ngubu iki corezo camaze no kugenda kigaragara ku mugabane w'Uburaya. Kuri uyu wa kane uheze ku itariki 15 Myandagaro mu mwaka wa 2024 hanze ya Afurika mu gihugu ca Suwede havumbuwe umuntu wa mbere wanduye indwara y'ubushita izwi nka monkeypox ikomeje guteza akaga. Iri tangazo rero rije bukeye bwaho aho OMS yatangaje urwego rwayo rwo hejuru rw'ubuzima ku rwego mpuzamahanga mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo cabanje ku mugabane wa Afurika. Minisitiri w'imibereho myiza n'ubuzima muri Suwede Jacob yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru kugira ngo atangaze uko ibintu byifashe nk'uko yakomeje kugenda bigaragara. Ikiganiro cyabaye kuri wa 15 uko kwezi umwaka wa 2024. Ikigo c'ubuzima rusange ca Suwede kivuga yuko umuntu wanduye ubwoko bwa mbere bwa virusi y'ubushita yo mu bwoko bwa Clade ya 1B yanduriye muri Afurika, aho yongeye kugaragara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva muri Nzeri umwaka wa 2023 uko iyi nkuru tuyikesha RFI ikomeza kugendera bivuga. Muri iki gihugu kandi gituwe na miliyoni 100, ubu intara zose zibashisiwe n'iki corezo, aho abantu barenga ibihumbi 15 bashobora kuba barabaruwe kandi abantu bashika kuri 548 bamaze gupfa kuva umwaka watangira. Nkuko bikomeje kugenda bigaragara muri Suwede, bashinzwe ubuzima barashaka guhumuriza rubanda ngo uyu mugwayi rero aravugwa kandi ntagaragaza akaga ku bandi baturage. Bongeyeho ko Suwede kandi yiteguye neza gusuzuma, guha akato ndetse no kuvura abantu bagwaye ubushita mu mutekano kandi neza. Muri Amerika kandi minisiteri y'ubuzima yerekanye ko gukingira bizaba igice cy'ingenzi mu guhangana n'iki corezo. Washington imaze guha RDC doze zishika ku bihumbi 50 z'urukingo rwemejwe na FIDA nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Bashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV.